munsi ngoma ngaruke kuri rya jambo riheruka kuvugwa n'umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana. Kuko ibiba vyanditswe aba ari incamake y'amajambo yavuzwe. Iyo umuntu ariko aravuga amajambo avuga menshi kandi biba bikenewe yuko ijambo ryose turyigako. Muri kino gihe rero ibintu bitifashe neza mu gihugu c'u Burundi na cane cane ubijanye n'ubutunzi, ivyo bigatuma haba ingorane zo kwiyunguruza, ingorane ziduzwa ry'ibiciro, ubukene, eka mbere n'izindi ngeso mbi. Reka rero tugaruke kuri rya jambo umuhuza w'abarundi Laurentine Kanyana yavuga, turigire ku mwihwezo ijambo kurindi. Mbenda babazi ikindi naco muramaze kubona ngaha muri ville abana b'abajene imisore n'inkumi batonze kuri bisi amasaha 3. Ati mwebwe muramaze kubona ngaha muri ville imisore n'inkumi abantu bakomeye batondeye bisi amasaha 3 bari ngaho ngo barindiriye bisi ibajana mu Nyakabiga, ibajana mu Ngagara, ibajana mu Carama, ibajana mu Kamenge canke ibajana mu Gasenyi, Kanyosha, mu Kinindo, kuri college n'ahandi. Ati ivyo bishika gute? Mwe murabitahura. Akabona bivuze kuko ibi twari twabivuze turabisemerera. Turavuga duti twavuze duti bantu b'Imana dutangure kugenda n'amaguru. Hagiye uri kuragenda n'amaguru na stress iragabanuka kuko ugendura uriyumvira, ugendura medita, yumvira bati none aba bantu baturonderera iki? Baturonderera amahoro, abasabansi b'igihugu. Twe twabivuga mu ntumbero yuko ariho twohereza ishavu. Kuko ukwiyunguruza n'uburenganzira bw'umunyagihugu, mu bisanzwe leta yategerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo umwene gihugu yideplace canke yiyunguruze neza. Rero leta itari kwirakora ivyo bintu nkuko biri mu mategeko, leta yategerezwa kuba yahavuye hakaza ababishoboye. Ubu ariko batubwira ngo tugende n'amaguru, no kuvuga ngo uburenganzira bwacu ntabwo dufise kubera iki? Uburyo bwari kudufasha kwiyunguruza bwibwe n'abantu kanaka kandi bazwi kandi batigeze bakurikiranwa n'imbere y'ubutungane. Rero ariko aravuga ati iyo misore n'inkumi igende n'amaguru nuko aba yabuze iyindi nyishu ashobora gutanga. Ati tugende n'amaguru si mpuhwe, si urukundo atufitiye, ahubwo uko kwikurayo. Buryo umuntu aje mu kinama yikumisemo dusufresa ari umujene na je noshikaye. Ati mbega none hajya umuntu w'umujene acumisemwo stress akagenda mu kinama, ati niyoshikayo, ati naje noshikayo. Ibi nivyo tuguma tuvuga duti nibagende n'amaguru. Nibagende n'amaguru kuko utagira inasenge arisenga. Uri kugenda n'amaguru kubera iki? Ya mahera yategerezwa gukoreshwa kugira ngo ushobore kwiyunguruza afiswe n'abandi bagabo, ari mu mifuko y'abandi bagabo, kandi abo nyene niho bariko barakubwira ugenda n'amaguru, wikirenge ntigihindukira. Numva yuko ariko aravuga ngo ntajewe noshikayo. Mugabo aheza kuvuga ibi agaca agendera muri ya cortege abanyagihugu bo nyene bamuha, agendera ku gitoro abanyagihugu bo nyene baguze, nabo bakahatera irege. Kuvuga ati ko rero ibintu biriko biragenda uku, nanje ngiye kwifatanya namwe. Ati kuko mubabaye nanje ndababara, munezerewe nanje ndanezerwa. Ati rero iki gitoro je nahora nkoresha reka kizofashe abantu badashoboye kwiyunguruza vyoroshe, abatama n'abatamakazi. Ati twebwe natwe tugifise amagara tuhatera irege. Voilà, aho yari kuba abikoze neza. Nukuri ariho nayo mafaranga yagira ariyo bisi yoshika muri akagura nk'umukati bagasangira n'abandi. Mbega mu gisagara twaje kwicara cyane twaje kuba abantu mu gihe tugifise ingufu twotambuka tukagenda tukagira na sport tukaba abantu bakomeye bafise ingufu. Umuntu atagira ingufu ntacaba amazi abamerewe n'aba bako. Ibi twari twabivuze mu vyigwa twasohoye mu vyigwa vy'urugendo rw'amahoro. Twari twavuze duti bantu b'Imana
ko ibintu biriko biragenda uku, reka tuhagende n'amaguru. Tuhagende n'amaguru ko musa n'umuntu ataheruka kugira agasiporo akagire. Abo ibi tubigire dufise intumbero y'ukwereka leta akababaro dufise kugira ngo leta yikubita agashi abo bantu bivye amahera yoguza igitoro gituma abantu biyunguruza, leta ibafate bayagarukane ibashira imbere y'ubutungane. Kumbure harabiyumviye yuko tugomba kubabangamira. Akintu kiryoshe mu buzima nko gukora ikintu wewe nyene wishizemwo kandi ukagikora ubona ufise intumbero, ukagikora wumva ukinezererewe, usumba gukora ikintu ari uko ugikoreshejwe uriko uragikora ku ngufu, ku gahato atavyo ugomba. Karorero kuri b'Abanyamerika bo nyene barafashe ingingo kubera akarenganyo bariko baragirirwa, baravuga bati turahagaritse kugendera mu miduga kugira ngo berekane akababaro kabo, kandi ivyo vyagize inguvu. Leta yari ico gihe ivuga iti kizire ntihagire umuntu n'umwe asubira kugendera mu miduga, nimugende n'amaguru. Aribo bifatiye ingingo no kubikora babanje gufatirwa ingingo. Ibiryoshe n'ivyahe bwira abantu bari mu rugendo rw'amahoro canke bashigikiye ibi vyiyumviro vy'urugendo rw'amahoro, nti tubikore tubikunze tubifisemwo mohare, hanyuma n'ababigwanya bazokwisanga mu rugendo nabo bariko barabigira, kandi bariko babigira ku nguvu ari uko babwirijwe batabinezerererwa. Bo bazaba bariko babikora ku nguvu kandi bidafise intumbero, kabikora bavyimvye imitima. Ebwe tuvuga duti tubikore dufise morale kuko tuzi yuko bifise intumbero nziza, intumbero yuko haba amahoro, intumbero yuko haba ibiganiro, igihugu c'u Burundi kikubakwa na bose, hanyuma ivyo bitoro bikaboneka, hakaba intwaro ibereye, abanyagihugu bakishira bakizana. Ngo uri mu rugendo rw'amahoro aba ariko yanka ka karenganyo k'abantu basahura amafaranga yari kudufasha kwiyunguruza. Uwo yoguma aja gutondera amabisi akora ibitandukanye na ya discipline turimwo, uyo ikiye basuma aba ariko aravuga ati ahubwo nibabandanye kuri uwo murindi nyene. Ikira basuma ni icaha, ariko kwanguti jewe amategeko ashigikira basuma jewe ndayazi mu mutima nticinjira. Iyo niyo conscience tugomba, iyo niyo conscience y'abantu baba ariko baragira la non violence. Voilà. Urumva twebwe bitatwinjiyemo kumvisha aba bantu turongo ati none wega mama kuba ngahago byiza ukavuga ngo ujya muri ville ukabona kuravuga ngo uza amabisi ngo ngo bitoro ani wo kwambara turato two hasi ukambara ipupu ntukenyera igitenge unyaragasa muri ville ugashitara byo kwa. Aha rero ariko aravuga ibi jewe tuvuga rumwe, kabiga ukaja muri ville, turetse nuko uriko uragira siporo, uriko ugenda wiyumvira ugira meditation, uvuga nti ivyo tubigire bifise aho biriko biradushikana. Duti aha rero turahagaritse kugira mu miduga, reka twigire n'amaguru nyene, tuzosubira kugendera mu miduga gushika habonetse amahoro. Abarundi banywanye, abarundi bicaye hamwe bize ibi bibazo bitera izi ngorane turimo. Nta kintu kiryoshe nko gukora ibintu ufise ihangiro ugomba gushikako. Tubabwira duti twese dufate umurongo w'urugendo rw'amahoro, tuvuga ngo vyose bikoraniriza hamwe kutugirira neza. Rero iyi mibabaro akakangaratete turimwo bitubere ingazi y'ugushika kuri ya mahoro arama. Hari ibintu bimwe tugomba kuza turanakora mu byo kono. Nabuze igitoro ngombe nje mu rubanza. None iyo mariage burya utagiye abageni bamaze kwikundanira bakaje muri etasi bakagira iki naho bari batanu cyo gitoro n'umwikoresha ibindi. Voilà, ahagarutse hahandi nyene yatangurira. Mbega ayo mahera wagomba wipakizeko kandi ubu asanzwe ari na menshi, muhira wobura ikindi kintu uyakoza, kandi n'umubiri woba wungutse, woba wagize agasiporo, woba warose
ivyiyumviro bishasha, kuko ugenda uriyumvira kuva ahantu ugenda n'amaguru, ugenda uriyumvira ugashika iyo ugiye projet usuyihejeje mu mutwe. Ihe abarundi turakwiye no kugabanya imanza. Voilà. Kandi nguma mvuga nti ibi bintu tubikore dufise intumbero. Voilà. Tubigira ingazi dushikana kuri ya mahoro arama. Je ndabaza kugira ngo urumva ugasanga umutwe wamenetse gurupu no musi ngurubaza gwanaka kutwimara ntagiye ngo mbone umviriza ubu unya gitorofise nico kuzokoresha ngiye kurangura utwo ndanda ku isoko uko kurubanza ntacyo ufise naye igitoro coba kihari cyuzuye nkuko kwatanga naho nyene tutegeza kuzoza turacono kizoteba kiboneke imana izokiduha ariko none cyoco kizoba ari cyo konona gahema ega ni muze turakora ibintu duharura twigisha n'abaje bene igihugu ati zamumenya guharura iyo muriko murakora ibintu kugira ngo nituze turonona uburyo bwa dukora ibintu by'akamaro. Urazi kugira siporo nyene ari vyiza nkatwe tuba turakura nk'aba mama shiramo ikibubu kitakugora kubitemo nashika n'ibirato n'udusupress kubitemo hagucomoka nze ndabe yuko udashikiye uje. Reka twicomokere wampaye inka. Reka bashe ukivutse neza bashe reka ducomoke. Nuguhora tuvuga duti twicomokere muri vire. Ibintu vy'imodokari turabihagaritse no kwicomokera. Comoka mana yanje twicomokere. Baza yuko abajene inkumi n'imisore bo bariko barumviriza ibi bintu, ariko none ngaha izi nkuru z'ugucomoka bariko barazumva. Ubu umuntu azombabaza agasubira kambabaza n'umuntu tuzobona yiriwe ahagaze muri parking ngo arindiriye imiduga. Nugucomoka n'amaguru nta kindi. Genda mupangapanganye muri 40 mu modokari yategeza gutwara abantu 14 jamwo ntihaze hagiye n'umuntu numwe yumva uriko widoga no kwidoga. Kandi naho bazokwaka ibihumbi 10 aho wari gutanga ibihumbi 2 ntuzokwidoge na gatoya wase gucomoka. Ubu abari mu rugendo rw'amahoro reka twicomokere. Voilà. Iyo twagiriye systeme yo gucomoka abariko baratubwira ngo ducomoke n'amaguru bizosubira kubagora mu kutubwira ngo dusubire mu mamodokari ya. Zozisubiramwo ari uko bemeye guca bugufi, ari uko batahuye ko twebwe natwe dufise uburenganzira, uko bemeye ko uburyarya bafise n'ubusuma bwabuzuye babuhevye bagasubiza ivyo bivye abene gihugu. None ruguru je ndababona ba mama baje kurangura mu misozi bagiye kurangura ibitokiri barabitekera. Ibi ariko aravuga nivyo. Twebwe hari isoko ryari muri zone wacu kwita abaragane n'ubu baracagitwa, nukuvuga ngo nabantu bava mu ntara kama ya Buragane. Kuvuga ngo kuva Makamba akaza n'amaguru yikoreye isaha imwe akaba yashitse ku isoko ariko aradandaza. Natwe twaragenda Makamba n'amaguru tukaza twikoreye ifu canke tukaza twikoreye ibindi bisumwa tugafata urugendo rungana n'ibirometero 40 kandi twikoreye. Ariko ubu rero naho twobikora twoba turiko tubikora ari uko tubitewe n'abasuma. Rero katubera karyo keza tubikore mu kwibabaza kugira ngo dutume abo basuma nabo babona yuko bakwiye guca bugufi. Ebaga ya mahera y'abanyagihugu twarya aradukoze barahiye gusubira mu miduga hatabaye ubutungane. Batebaga nta kundi reka tuyasubize amahera yabo. Ndababwira nti tubikore hakiri kare, ntibave baza kubidushiramwe mu nguvu ngo tubikore atavye dukunda atavye tugomba. Tubikoze batarabitubwira tuba twikingiye. Cyo none bigenda gute? Bafata microbe ya yangwara bakaba barayigutera mu mubiri, umubiri ukayimenyera. Yangwara ije ntacuba kuko umubiri ubuza warayimenyereye nta ngorane nimwe. Nico gituma tuvuga duti batanguye kutubwira n'amaguru ejo bazotubwira ibindi bati ni mu bihebe, hanyuma usange biradukomerekeje kandi twari kuba twabigize ubwa mbere ari twebwe tuvyigombeye. Ntibarinde kutubwira ngo ni mwisonzesha inzoga zabuze tuzihagarike ubunyene. Nama tuzihagarike. Kugura impuzu tubihagarike. Kugura ibirato tubihagarike. Bindi vyose twadondaguye.
hariho abantu bogwanya ibi vyiyumviro batabitahura, abo nabo ni bamwe twita baba bariyobegwa, kandi si ngombwa ngo tubitahure twese, ariko ico nzi coco hariho abatahura akamaro kavyo. Kora dufise intumbero kandi tubikore tunezerewe. Biriko biratubako sinibaza yuko abandi banyagihugu bashobora kuvyemera. Abasuma babiba kandi aribo babashize ku butegetsi bagasubira kubigambako, hanyuma bakavyemera uko nyene. Adashikikira urugendo rw'amahoro azoba ari ku murongo wabo tudondaguye. Turuhe tubivuge gutega yemwe, amafaranga yovuje abanyagihugu bagashira mu mifuko yabo, amafaranga yofashije mu kwiyunguruza mu mifuko yabo, amafaranga yofashije muri iki na kiriya mu mifuko yabo. Tugume dukomera amashi abantu bameze nk'uko. Asa bagize movement yitwa amarche, ukuvuga ngo urugendo. Ato twizere ko uru rugendo rwacu ruzodushikana kuvyiza. Twizera ko naho uno musi twoba turi babiri tukabikora, tukagira iyi discipline turiko turavuga, tukisonzesha ibi vyose navuze. Uno musi akaba ari twebwe babiri, ejo batatu bakaza, bane bakaza, batanu bakaza, ijana bakaza, igihumbi bakaza, ibihumbi bibiri bakaza, gendo gote barugashika ku ntumbero. Narababwiye ukuntu Gandhi nabo bavyumva kumwe neza batanguye abantu 78 hanyuma bagaheza urugendo ari abantu ibihumbi n'ibihumbi. Natwe rero turizeye neza yuko urugendo rw'amahoro abantu bazogenda baragwitaba. Twifuza amahoro, twifuza ubutungane, twifuza iterambere rirama, twifuza Uburundi nk'igihugu c'amata n'ubuki. Mugabo Uburundi burimwe abarundi bose, ata murundi ari inyuma y'igihugu, ata murundi aturatuzwa, abarundi babayeho neza muri rusangi. Umuntu yumva yo kwifatanya natwe muri uru rugendo turamuhaye kazi. Si abantu benshi cyane bakenewe, ahubwo hakenewe abantu bake mugabo bazi ico bariko barakora. Ega ko yavuze aya majambo, igikorwa c'umuhuza niki? La médiation lorsqu'il y a des conflits entre l'administration et la population, mais nous participons également dans la prévention des conflits. Vous savez que ventre affamé n'a point d'oreille. Si une partie de la population a des problèmes, si ne parvient pas à se nourrir, si ne parvient pas à subvenir aux besoins élémentaires, ça devient un conflit et il commence à se lamenter comme quoi le gouvernement ne les aide pas. Ati gikorwa c'umuhuza nugukinga amatati, nuguhuza abanyagihugu n'intwaro mu gihe abanyagihugu bariko barafatwa nabi, bidoga bavuga yuko ataco baronka bafungura, ti ivyankenerwa ntavyo turonka. Aho ico nico gikorwa cacu cyo gutuma imigenderanire isubira kuba myiza hagati y'abanyagihugu n'abarongoye. Biriza akantu rero, ubu abanyagihugu barariri utwabo ni 47 z'amadolari zobunguruje buri mezi abiri buri mwaka, ziraribwa, ingomero zari kubakwa zarariwe bindi. Murumva yuko abanyagihugu barenganijwe. None umuhuza ariko arakora iki kugira ngo agaruze ubwo butunzi bw'igihugu bwanyikiye mu mifuko y'abagabo kanaka? Ntimushobora kuvyumva ko marama imbere y'abene gihugu konka amaraso y'abene gihugu. Mwumva akantu bariko baratwonka amaraso? Nari ntimwahimvye ntuzewe emiliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza amadolari. Ntimwahimvye aho mu bicayi nico kimwe. Nico kimwe nisezeragirishije inama ko jeruko hoho ubusuma ntibugira uko bwitwa nabazivya amatwi. Amahera ko jeruko itwara ku kiro ni 6215 umwene gihugu yatwaye 550. Mbwira ayo mahera yashira he? Ni mumbarire iyi yashira. Umuntu adatahura kuja mu rugendo rw'amahoro nambwiriye ayo mahera aja. Nziza yotubwira ngo tuhacomoke n'amaguru, canke yotubwira ati iyi dossier iyo vyavuye ndiko ndabikwirikirana ndabe abantu bivye amahera
abantu biba amahera yodufashije mu kwiyunguruza bashengezwe imbere y'ubutungane. Kirize ngaha ariko kino gihe turakeneye abantu bariseriye baja mu rugendo rw'amahoro, cane cane ugwaruka, inkumi n'imisore. Dufise ico turiko turaharanira ibintu bihinduke. Ndumva tutoguma dukoma amashi bariko baratwiba. Tere Kingi mu gusozera aravuga ati ubona ikibi nta canke ntaciyamirize aba afatanije n'ugikora. Aka ndibaza yuko gatahuritse. Imana yo mwijuru rero nibahezagire, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Tubandanye urugendo rw'amahoro. Mwibuke gucomoka.